Yeah, je pense que vous allez bien les amis, nous vous saluons ceux qui aiment Azwan TV partout, vous êtes all the mic we are together, Mr. with six and the big monster, l'homme sage, umwana wa mama w'igihugu, Mr. Selem, Mr. CEO comme mon réalisateur. Aujourd'hui nous sommes ensemble avec des big news, amakuru aryoshe, amakuru akaze kuva muri football. Ikiganiro cy'uno munsi twacishe football show. Tuvuze football nta n'umuntu n'umwe umukozi wa Azwan TV canke umuntu ari kwisi atashobora gutahura football cyari cyo. Football ni iki? Be football yubatse gute, mbe football kukiyabayeho, be football ni bande bayizanye, mbe football imeze gute, ni byinshi nkurikira gira vya bindi kanda like nyinshi, partage na commentaire maze Azwan TV nkwereke ko we are the one. On commence par qu'attendez-vous par mon football ou bien qu'est-ce qu'un football? Le football c'est classé en trois choses: le temps, l'espace et la tromperie. Ou bien le football c'est un jeu très différent car on nous apprend à penser. On continue encore. Qu'est-ce que signifie le football? Le football, c'est le sport opposant des équipes, des joueurs où il faut faire pénétrer un ballon dans le but adversaire sans utiliser les mains. Murabizi ko abakozi ba Azwan TV ni byinshi twabahaye, ni byinshi twagiye turabaha, ariko mwatukomeje kunyota, ni Azwan TV twiyemeje ko tuzobabera umunezero wanyu, tubere beza maze tubahe ibigezweho bishasha n'ivya kera. On continue. No musi turi muri football show. Tuvuze football show nta muntu numwe kwisi adasanzwe akunda umukino w'umupira w'amaguru. Tuvuze umupira w'amaguru benshi batahura byinshi, benshi batahura umunezero, benshi batahura akazi. Eka noneho football umuntu wese afise uko akitahura. Turi muri football turaryoherwa, turi muri football turatsinda, turi muri football birasa neza. Okay, on continue. Football reka dutangure football. Tuvuze football ni umukino uba uri baze ku bintu byinshi, ni football iba iri occupé ibifise les rois. Izo rois rero zo muri football reka tuzirabire hamwe nk'abakunzi ba Azwan TV. Football ifise rois nazo zivuga kujya. Les rois de football sont le terrain de jeu, les ballons, le nombre de joueurs, équipement des joueurs, l'arbitre, assistant, durée du travail, coupe d'envoi et reprise du jeu. Muravyumva abakozi ba Azwan TV twagerageje kugerageza kugira tubaryohere, tubayagishe kuvyereka ibintu biri ahapol. Sujet d'aujourd'hui ni football. Football ibiri occupé, irafise abakinyi, irafise abarorerezi, irafise abafans. Pour les fans, leurs paroles sont: le football n'est rien pour les fans, le beau jeu doit sa popularité planétaire à sa capacité à ressembler le peuple. Abakuzi ba Azwan TV mwumva turiko turagerageza kuca mu mizi umupira w'amaguru muri rusangi. Turi mu mupira w'amaguru turagerageza kumva abakinyi babiciye bigacika, ou bien qu'on appelle dans les français les auteurs, les acteurs bagiye baraba pusha muri no monde ya football kwisi. Turagerageza kumva les coach bagiye baraba pusha kuruta abandi nga kwisi. Cyo gituma football tuyiboneramo byinshi, cyo gituma tuvuga nka Azwan TV ko football ari umushinge w'ubuzima bwa benshi. Tuvuze le parc du football au monde ni Jules Rimet. Nta abantu benshi baramushidikanya Jules Rimet. Kiyo Jules Rimet? Jules Rimet ni umwe mu bantu baharaniye ubwigenge bw'umupira w'amaguru kwisi, aho umupira w'amaguru kwisi utuganishiriza ko Jules Rimet ari we papa ubye canke sokuru w'umupira w'amaguru kwisi. Yavutse mu 1873 hari kuwa 14 mu kwezi kw'icumi. Ni Jules Rimet batwereka ko dese yiwe yabaye le 6 octobre 1956. Ou bien football si byo gusa, football abantu benshi bazi ko yitwa football, ariko ni football ifise irindi zina benshi bararizi ariko abandi benshi ntajyo bazi. Nka Azwan TV twagaragaje kuri remonta football, nubwo tovuga football ukavuga soka, ni rimwe mu mazina asanzwe aganisha umupira w'amaguru kwisi. Okay, on continue pour l'originalité de mon football. Football originalité yayo tugerageza kuyisanga ni originalité ya football ni umukino watanguje kuvumbugwa n'abashinwa hari muri 3e siècle, avant que zagreketire baje kwigira une acte professionnel hari mu mwaka hari mu gihe mu kinyajana ca 19 avant que abashinwa bari baremonse à la 3e siècle. Muri football turagaragaza kubona les rois du football comme Pelé. Le Pelé ibintu bimuvugwa ko Pelé c'est l'unique joueur à savoir remporter 3 fois la Coupe du Monde de football. Aho naho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1958 arasubira atwara igikombe cy'isi mu gihumbi kimwe amajana 1932, asubira kandi atwara igikombe cy'isi en 1970. Uwo ni wo mwami bagaragaza kutubwira muri style ya football muri rusangi, umwami wo nitwa Imana muri
football. Ni football yagiye irabonekwamwo abarotore benshi nka Swan TV twavuze ko ino musi tubakugezaho abantu benshi baraja kuri television kuri ecran bakaraba match bakaraba umukinya agomba tere penalty mbe ariko bakazazanirwa ntibazi mbe ni gute habayeho penalty mbe ninde yazanye penalty byari habayeho penalty umuntu yazanye penalty twaragiye kuraba dusanga ni umwe mu ba Irlande azuki izina kwa bya Markham William ni umwe mu bantu bagerageje kubona ko mu gihe umukinyi yakorewe ikosa muri surface adverse na mugenzi wiwe hategerezwa kubaho punition bitegerezwa nayo kumukora ko mu gihe aba yakoze iryo kosa ikaca yitwa penalty. Uwo mu Mark William no mu Irlande yaje kuvumbura iryo secret iryo banga hari mu mwaka w'1890. Football yino musi rero igerageza kuryohera abantu benshi mu gihe ni bintu byinshi byagiye beraba perturbe mu bakinyi aho hariho deja kera abakinyi depuis 1903 abakinyi barakina ariko ntihariho ishira hamwe yari riri base ku mupira w'amaguru ku isi aho twababwira ko nka FIFA nka Azwan TV yagiye kuboneka muri le 21 mai 1904 niho hatanguye higwa inama ko hacogezwa kubaho ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe umupira w'amaguru ku isi ari ryo FIFA. Iryo naryo FIFA rikaba ryagiye kuboneka mu mwaka w'1904. Azwan TV ino munsi twagerageje kubaronderera amakuru aryoshe amakuru ari a rapport avec le football. Ni byinshi tuzobabwira ni mwabandanya mudukurundera ni byabandanya biba byiza muri twebwe. We ask you to support, to comment and to subscribe this video. Ni byinshi murabacu turabanyu bandanya mudukunda. Ijwi yari with 6 the big monster ikiganiro yari football show. Mr Sele Mr C yo komeye mo réalisateur tubakunde mudukunde. Take you bizu ciao ciao.